ntubikore. Oya, ntukore ibintu uko uvyumva. Oya, ntukore ibintu bitewe n'ivyigumaguma byawe kubwira ngo je numva byogenda gutyo. Oya, fata umwanya usenge, ugishe inama Imana, kandi Imana izokugirira neza. Hari abantu batatu Imana yantumye muri aya majambo. Batatu nibo ngiye kubwira. Imana kubera ko ingiriye ubuntu bangana gutya bana mu cibitoke. Imana nishimwe. Ibindi reka ndayivugira mu ijambo ry'Imana. Daniyeli 1 tugiye kuganiraho amajambo makeya haba cyo gusenga Imana. Daniyeli 1 murongo wa 8 wonyene niho tugiye gusoma, hanyuma tuyage gatoya mu ijambo ry'Imana duce dusenga. Heza rero n'amakorale yacu hano yaririmbye za ndirimbo zirimo amavuta y'Imana. Daniyeli 1 murongo wa 8 ngiye gusoma, hanyuma dusenge. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima utazokwihumanisha ibyo kurya by'umwami canke igiturire yuhira. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo yihumanye. Amen. Niri jambo tugiye kuganira, kandi ibindi ngira ngo sinza kubisoma cyane, ndaza kubivuga, muraza kuvyisomera. Ariko uyu murongo naho ibindi ngo vyibagira, uyu mu wibuke. Daniyeli mu murongo wa kangahe? Ngo maze Daniyeli agira imigabo mu mutima. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ryitwa gufata ingingo. Gufata ingingo, gufata decision. Abanyarwanda babona gufata umwanzuro. Ndo jambo ngiye kubaganiriza. Bibiliya y'Ikirundi ikoresha ijambo ngo agira imigabo mu mutima, ariko iyo uravye mu zindi ndimi ubona bavuga ko yafashe decision, yafashe umwanzuro. Benshi bafite ko ijambo rivuga ngo Daniel résolu dans son cœur. Yafashe decision mu mutima wiwe kutiyandurisha indya z'umwami. Daniel yari muntu ki? Ndamuvugeho gatoya kugira ngo tamenyereye ibyo mu rusengero yaje uyu munsi twabonye nk'abashitsi amenye Daniel ni muntu ki. Daniel uyu yisanze i Babuloni, ariko yisangayo atagiye agiye gutembera, atagiye aryohewe, yisanze yagiye ari inyagano. Inyagano muracumba ico kintu, ukuvuga mu gihe cyarageze Abisirayeli bakora ibibabaza Imana. Imana irababara, iremera ko Babuloni cyangwa ubwami bwa Babuloni bubatera burabanesha, bagira abantu banyagwa barabajana. Muri abo banyazwe bakajana ari Babuloni harimo Daniel. Daniel yari umusore akiri mutoya, ariko ari mu Imana. Haleluya. Bagezeyo umwami ngo aravuga ati ariko mu bantu baje, mu bantu twakiriye, nta bantu barimo mubona bameze neza, bafite ubwenge twoshyira mu ishuri bakiga ururimi rw'Ikarudaya. Daniel yisanga muri abo bantu bamutoramo. Mana yacu nishimwe. Ntibyari byoroshe mu gihugu c'amahanga wagiye muri nyagano kwisanga uri muri université royale, université y'ibwami. Bitari ikintu cyoroshe, yaragira ubuntu. Ariko muri iryo shure yisanzemo ahurira n'umutego ukomeye. Umwami cyaravuga ngo abantu mwatoranije ndashaka ko bazohora baza tugasangira ku meza, bakarya ku byo ndyako, bakanywa ku byo nywako. Urumva abantu biga université y'ibwami bateza gusa neza nk'abigami nyene. Umuntu avyumvise muri ayo majambo wogira ngo n'umuntu bari bagiriwe, ariko bwari ubuntu buri mu mutego. Uko ivyo umwami yarya byaba byaterekeshejwe ibigirwamana. Akari murakumvise. Daniel amenya ayo makuru rero. Haleluya. Amenya ayo makuru aravuga ngo jewe Daniel, nubwo umenya n'ubuntu tugiriwe guhabwa kurya ku by'umwami arya, oya kuko bihumanye, kuko byoza kumpumanya, jewe ntabyo ndya. Afata decision. Haleluya. Itoroshe gufata. Ubwo umuntu yagiye aginyagana atagira agaciro mu gihugu c'amahanga, yaragira ubuntu bungana gutyo akavyanga gatoya, ntabyo ndya. Kaboneye kurya Nyabutongo. Nyabutongo murazizi, lenga lenga.
hapa si mjini, si mnajua Kiswahili, lenga. Hata hizo nyama, ayo mafi, izo nkoko, ivy'ibwami murabizi. Ibwami haba hakomeye. Ibwami 2010 nagiye ubuntu kwakirwa ku kiriba kwa perezida. Ntabyo mwamenye, ntabyo nari kubabwira. Twakoze uko 2009 hano 2010 mu kwezi kwa kabiri. Numva telefone irasonye. Ku kirimba bati perezida arifuza ko azobakira mu gasangira na madame. Urumva hari umuntu wo miryango kwa madame yaraziranye na perezida Nkurunziza. Aramuha invitation twe tutanabizi. Ntiyaza muri mariage ariko acitegura kuzotwakira inyuma. Twumva telefone mu muzozi. Cyaturajaye ahantu zasangiye na perezida. Mutagira ngo doroshe. Aha ni bagaga zo gusangira nabo. Ariko reka ndabira icyo nashaka kuvuga ni iki? Ku kirimba ninjya cyo ku kirimba. Ntubyo burya wawe kugira ngo bishikire protocole yo ngo bishikire aho biri. Haleluya. Ariko Daniel ibyo aravuga ngo nikadabiretse mfashe decision kubireka kuko ndazi byoza kumpumanya. Sifa kwa Mungu. Afata decision itoroshe. Ariko kugira ngo azijya mu bugingo burazimvye bene data. Kandi byinshi ubugingo uyu munsi ni byinshi nutafata decision. Nutafata ingingo ubugingo buzopfa. Abo twayaze muri kwa naciye makuru ari kare ndabaramutsa nanumva ndabakongoye cyane rwose ngaha kare. Nababwiye ngo inzira twatanguye ni inzira nziza kandi tuyigumemo bizorushikana mu ijuru. Haleluya. Inzamba ni yavuga aho umuntu azobagaze ni hazodugira. Ariko birasaba ko umuntu aba maso ko hari byinshi ubugingo byinshi muri ino minsi. Mani dufashe. Daniel rero ntiyaraba agaciro habo gusangira n'umwami ahubwo abona agaciro k'ubugingo buri muri we. Aravuga ngo nubwo ibyo azaziryoje kandi murabizi umuntu yatwaba ari nyagano umuntu yagiye ari impunzi nkaza ngo yarya neza impunzi zirya gute baryiye n'intete ubuyi umuntu yemeye kuva ku buyi n'intete akemera kuguma kuri ivyo kandi yarabonye amahirwe gusangira n'umwami ibintu bikomeye yafashe desitari yoroshe ariko yarayifashe mu izina rya Yesu. Ijambo mfise kino gitondo ijambo rivuga ngo uyu munsi nawe ufate ingingo. Hari ingingo turi butandukanye ufashe nawe uyu munsi. Sifa kwa Mungu. Reka tubikure kwa Daniel tubizane muri iyi minsi kuko urumva tuko tuvuga ibyo kurya intete nini byo kwa Daniel ariko tuvyumva neza. Reka tubizane muri iyi minsi yacu hano hagufi. Uyu mwanzuro yafashe Daniel cyangwa se decision yafashe Daniel igereranye no kugira ati hewe urazi ko isukari yabuze. Hari ahantu nayibonye ukabe gatoya. Mugabo umuntu yarivye umuntu yakoze ukuntu arayironka yabonetse ukabe gatoya wene ibyo burokore byo kizubanzu bireke tukoreka business y'agasukari ukacuvuga ngo oya fashe umwanzuro fashe decision kutabicamo kuko mfise ubugingo ndashaka ko gupfa akambura kumvise ntugire ngo biroroshe kubivuga biroroshe ariko kubibamo no kubikora ni ikintu kitoroshe ariko dushobozwa na Kristo duha imbabazi. Haleluya. Daniel wafata decision aravuga ngo oya nubwo izo njya zari ziryoshe nubwo izo njya zari nziza nubwo amena niteka ntewe nubwo amena nicubahiro mpawe oya ndanene kubireka kugira ngo ubugingo budapfa ubugingo burazimvye cyo mucunge neza. Amarenda babwira burya ubuzima tubayemo bwose ku munsi bugizwe no gufata ingingo. Ndagasubirira ubuzima tubayemo ku munsi bugizwe no gufata ingingo. Aho umuntu yaje ngaha yicaya nuko yafashe ingingo yo kuza. Harabo twahuye kare bagiye muri sport ndiko ndazi. Harabo abandi ubu bari kuri plage bariko babagiye kumererwa neza. Kuri hano nuko yafashe ingingo yo kuza ngaha kandi bahisemo neza Imana guhumugisha. Ubuzima tubamo bugizwe no gufata ingingo. Ndabona ko muberewe gusa neza. Burya mpuzu wambaye uyu munsi nuko ari wafashe ingingo yo kwambara uyu munsi. Wari guhitamo kwambara iyindi muri zaze n'ufisi ariko iyo wahisemo kambara wafashe ingingo tuyigusa kwambara iyindi kandi gusa neza Imana guhumugisha. Ubuzima tubayemo buri kintu cyose no gufata ingingo. Abana bakiri batoya twabonye abana haturira kandi Imana guhumugisha. Imyaka yabo babayeho buza gufata ingingo n'abavyeyi babo kandi ni byiza abavyeyi muri hano mumenye gufata ingingo nziza abana banyu zizotuma bakura mu ijambo ry'Imana. Ariko haragera igihe umwana akura akava mu gihe cyo gufata ingingo n'abavyeyi ubwo bakifatira ingingo akifatira imyanzuro. Nico gituma bitewe na decision umuntu yafashe
hari ufata ingingo ikamuganisha mu bibi n'ufata ingingo ikamuganisha mu byiza. Burya ukubaho kwawe ukuri n'amahitamo yawe, ibyo uhisemo, ingingo ufashe ibikurikira biraterwa n'ingingo wafashe ubwawe. Kandi iyo umuntu amaze kuba umuntu akuze aciye ubwenge, ni byiza ko yiga gufata ingingo nziza zimuvira mu ibyiza. Mana yacu nishimye. Bibiliya itwereka abantu bari bafata ingingo kandi zabaviriyemo ibyiza mu bitari byoroshe. Hari umusore witwa Yosefu cyangwa se Yosefu. Dusoma hano mu gitabo cy'Itangiriro 39. Yosefu muraza kuhasoma, ngiye kubivuga nihuta muraza kuhasoma. Uyu Yosefu murazi ko yisanze muri Egiputa atabikizemo uruhare. Yarose hanyuma nyine nabo umwana ibyo rose arabivuga. Abantu mukunda kuvuga mu byo mwarose uze muri itonde. Hari ibyo rose utavuye kuvuga. Kuye kubika ngira mu karere igihe cyacyo. Haleluya. Yosefu arose atarabivuga ibyo yarose ati narose. Ati warose iki? Yarose babisubiramo basanga. Yarose ko zobategeka zobaganga. Wewe ntasoni. Kandi bari muto muri. Arotuma kabiri. Mwitangira hano nababwiye. Ho haro utabona se na nyina n'abavukana bose bazomwunamira. Arabivuga wasubiriye karose. Bacamugirira ishari. Aya makuru murayazi. Bamugirira ishari ise igihe yamutuma kuja kubarabaho bari baragiye bakuru we bati turakubonye, baramufata bari bagiye kumwica, umwe muri batoya ntitumwice ni mwene wacu, muzi uko byagenze bakamutahana mu kinogo igihe kikagira akavayo baramugurisha. Yesu ageze muri Egiputa ataruhara yabigizemo. Yosefu ageze muri Egiputa bamugurisha kwa Potifari. Potifari uyu mugabo yari umujenerali ukomeye, niwe yari arongoye ingabo zarinda umwami wa Egiputa. Mwumva atarakomeye. Yosefu yisanga ari wakoriwe. Imana imuha umugisha. Haleluya. Imana imuha umugisha kwa Potifari. Ariko muri wa mugisha aho kwa Potifari ahura n'ikigeragezo. Umugore wa Potifari ngo aramukunda. Yamuraba atewe kijana. Urumva Yosefu yari akiri umusore muto w'imyaka 17 n'umunani. Muravyumva ubona abagifise amafreshere asa neza. Yosefu rero yari akiri umusore ugifise amafreshere usasa neza. Muka Potifari amuravye bamwifuza ati Yosefu ndashaka kuryamana nawe. Yosefu ati sinobikora sinovyubahuka. Nshobore ku Mana yanje. Aramureka. Bukeye kabiri ati Yosefu ndashaka kuryamana nawe. Yosefu ateka. Ndagira mwumva ibi bintu. Yosefu yari umukozi wo mu nzu kwa Potifari. Umukozi muramwumva. Umuntu ariko amupropoza ko baryamana ni nyina buja. Kandi urumva umugabo wiwe bitewe n'akazi yari afise ya mu rugo gakeya muravyumva nanga abasirikare kandi barinda umwami ba mu rugo kangahe. Yari yarabuze umugabo. Abonye ko gasore yumva ariko ka Yosefu kari mu Imana sifa kwa Mungu. Haleluya. Yosefu kari mu Imana. Kandi ngo sishobora kuryamana nawe. Ibintu byo muri iyi nzu yose data buje yarabimpaye urabizi ndabitegeka. Ariko wowe ukuri umugore wiwe singora ko kirazira. Umugore ngo abazwa nuko Yosefu yanse ko akora ibyaha nawe. Nuri tugira ngo aje kumusumira Yosefu ngo mutamanagira gute? Ariruka. Yafashe decision nziza cyane yo kwiruka, gwaruka muri hano. Harije bisako wiruka. Haleluya. Harije bisako wiruka ukiruka. Ibyaha bije bikurondera bishaka kunyaga ubugingo. Iruka. N'umutabano ushaka usiga ariko wiruke ukiza ubugingo burazimvye. Sifa kwa Mungu. Yosefu rero yafashe decision yari igumye. Ariko yarayifashe kugira ngo akize ubugingo bwiwe. Haleluya. Iki gitondo cyanda kubwire mwene data uri hano. Fata decision yo gukiza ubugingo bwawe. Yimaze imisi kwiruka aho urabizi je ntavyo nzi. Ibyo maze imisi ugwana navyo urabizi bishaka gutwara ubugingo. Fata umwanzuro uyu munsi uvuga ngo ndashaka gukiza ubugingo mu izina rya Yesu. Haleluya. Yosefu yafashe decision yamuviriyemo ingaruka mbi kuko inyuma yaho muka Potifari cyavuga ngo niyo nkoze reka ndakwereke. Ngo ashira induru ku murongo ngo bamuhebura yabazana mwaragiye kunkorera ibice byaha urane ngo mwarirutse muhengo n'impuzu yo nayisigaranye. Yosefu yisanze ageze mwibohero. Ariko mwibohero yagumanye n'Imana. Haleluya. Ingaruka zose zo kubafasha umwanzuro mwiza wo kugumana n'Imana. Imana izogumana nawe kandi izogushigikira. Sifa kwa Mungu. Nuhomba ubugingo nutakaza ubugingo kubera ibintu by'umwanya mutoya. Oya nawe kwisanga mu ngorane wafashe decision nziza yo gukiza ubugingo. Imana izobana nawe. Muri ryabahemuza ukuntu Imana yabanye na Yosefu. Haleluya. Yavuyeyo aja ku muntu akomeye mu gihugu. Sinovyinjiramo cyane muraza kubyisomera. Ariko cyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko mu ngingo dufata hari ingingo cyo kugiraho ingaruka mbi ako kanya. Ariko hirya yaho hari yivyiza Imana ibikubikiyeyo. Sifa kwa Mungu. Akenshi tubona ibintu biri hafi.
ntavyemera baranyirukana ku kazi, reka bakwirukana Imana izoguha kandi keza. Amen. Ntavyemera n'utu dukenda nifise baratunya, reka badutware hirya, hari umugisha w'Imana kandi umugisha utubutse. Sifa kwa Mungu. Yosefu ikibanza yisanzemwo ntigishobora kugereranywa n'akazi yakora kuboye kwa Potifari. Umva wabigereranya kuba boyi no kuba premier ministre mu gihugu, umva wabigereranya? Oya, ariko byaciye mu gufata decision, gufata ingingo itayoroshe, ariko agomba kubifatira ngo akize ubugingo bwiwe. Imana yaramushigikiye, Imana yabanye nawe. Sifa kwa Mungu. Ijambo ndiko nirivuga ngo uyu munsi ufate ingingo. Amen. Hari abantu bafata ingingo mbi zikaviramwo ibibi. Umugabo yitwa Yuda, muramuzi? Yuda umwe Isikariyote agendana na Yesu. Ariko Yuda mana yanje, uzi ko na Yesu imyaka 3 n'igice bikarangira uriya amafaranga yo kumugurisha. Ntimwabisomye? Matayo 27 muze kubisomayo. Hageze ko bafata Yesu, bashaka kwica Yesu, barondeye umuntu ukina iyo diri. Nkoresha amateme mu gisagara, umuntu akina iyo diri. Ariko umuntu yo dukina idiri ninde akamuduha. Barondera muri ba Yohana, muri ba Petero wapi, bagoye kuri Yuda ati genda yitiri ndayikira kabisa. Sinoti mwumva. Amafaranga naho tuyakunda ni mabara gatsindwa. Reka nababwiye Yuda gatoya. Yuda muri ekipe ya Yesu bajya 12 Yesu yari afise intumwa ziwe. Yuda niwe muntu yari afise inshingano zikomeye kuko niwe yari ekonome, niwe yari mubitsi trezorier w'ijya ekipe. Ivyinjira n'ibisohoka byaca kuri inde? Kuri Yuda. Kandi biritubwira muri Yohana ngo Yuda uyo mu gukora ku kazi Yesu yaramuhaye, nkara kuntu ngo yaza ngo aranyonora ashira ku ruhande, kandi Yesu yarabizi. Yesu ari intumire, Yesu n'umuhatari. Urabikora ukagira ngo ntabizi. Aramureka guma muri ekipe kandi abizi ko agumagira gutya ashira ku inyuma, ashira ku inyuma. Igihe kiragiye Yuda yari imenyera rero, yumvise idiri ati ndayikina. Mu minota ndabereke. Inoti warayimuhaye afata decision mbi cyane yo gurisha umwami wiwe. Kubera iki? Kwera amafaranga. Kandi amafaranga twoyinjiramo habokira ni bake. Amafaranga aya habokira ni bake. Imana idufashe cyane. Abantu bari ko baratakaza ubugingo kubera amafaranga. Amanyanga ati ntacu nzokwihana. Soge napfukame bansabira Imana ngira imbabazi. Oya, hindura ufate decision nziza uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo utafata decision mbi imuviramo ibintu bibi, kuko biritubwira ngo vyarangiye Yuda agiye kugira gute? Kwiyahura. Ni amafaranga yari uko yagize gukebana Yesu baramufasha. Erega agikini didi agira ngo ni blague, yagira ngo Yesu namujyoha. Yesu ni ntacho azomutwara. Yesu ndabizaza hari ukuntu azobigenza. Hagize gukebana baramufasha. Kandi baje kumufata. Ikimenyetso yari yabahaye ngo nicyo kugira gute? Abantu mukunda gusomana rero muze muravyitondera. Hebyo turumuze kubona unza gusoma niwe muce mufata. Arabiko inoti baramuhaye irye, ariko bamaze gufata Yesu abona baramufasha, abona uburyo bamutwaye. Habwa ati tabuzi ko bikomeye, acafata ya mafaranga ngo aratwata akira amafaranga yanyu no kwinagurisha amaraso y'umuntu atari ku rubanza. Ati amafaranga twe diri twahirangije uyarya birakuraba. Ngo aragenda yacugunya mu rusengero arangije ngo aja kwiyahura. Yarangije nabi Yuda. Ibintu ntipfuriza umuntu numwe hano. Twaragendanye na Yesu imyaka yose, ukarangiriza mu kwiyahura, ubugingo bugapfa pe kopo kubera amafaranga. Oya, ubuzima si amafaranga. Amafaranga tuyakinira ariko si yo buzima. Hirya y'ibiturimwo hariho ubugingo. Haleluya. Kandi ngo dukwiye gushyira kwa maso cyane. Hari abantu bafata imyanzuro mibi cyangwa se ingingo mbi zikabaviramwo ibibi. Hari abantu bafata ingingo zikabagira ko ingaruka bonyene umuntu ugiti ciwe, ariko bitewe n'ikibanza umuntu harimwo. Hari umuntu afata ingingo zikagira ingaruka no ku bandi bantu. Umuvyeyi mu muryango niwe afata ingaruka mbi izogera, niwe afata ingingo mbi izogera ingaruka no ku muryango wawe. Muvyitondere cyane. Hari umuntu dukinisha ugafata n'ibintu bisanzwe ariko ntibisanzwe. Ubugingo burazimvye. Ijambo narisoma kenshi mu byumve cyane. Ubugingo burazimvye cyane.
sifa kwa Mungu. Kugira ngo ufate ingingo nziza nabivuze birasaba ko ugira ivyo ureka. Hari igihe nyene ugira ivyo ureka, hari igihe ugira ivyo wemera kureka kandi wowe umenga wari ubikeneye. Nabwiye Yosefu urumva iyo yemera kuryama n'uriya mudamu urumva yaguca boss. None abadamu muri hano ntimubizi, simwe mutwara ingo zacu. Kamu ndavye nabi. Ure muraje muyigirishe ngo yanga abagabo nibo batware bacu baraduhenda. Urugo umugore nimwe mutwara ingo zacu. Icyo umugore adashatse mu rugo ntigikorwa haje. Reka ndeye kuvyinjira no mu ndavye nabi. Ariko ibyo mvuga ndabizi. Ingo zacu nimwe muziyoboye. Burya ka Yosefu ugakora ikosa kakemera birya bintu. Kaje kuca kaba ka boss muri urya rugo. None umugabo ntiyahaba. Kandi bivuga ngo umugabo yaramuhaye byo mu rugo gwiyo byose ngo abitware. Umva ikintu yarasigaje ninde? Yasigaje ujya mugore. None yavye birakajyama nawe. Urugo ni rwacu rubagwiwe. C'était fini. Ako Yosefu aravuga no, izi avantage zose ndaziretse kubera ubugingo. Haleluya. Ubugingo burazimvye. Tubukomereho. Ufata rero ingingo nziza hari ibyo bigusaba kureka. Nubwo waba umenga biri n'ivyiza ushakamwo, oya emera ubireke ariko ufata ingingo nziza. Ubundi rugero no rwa Danieli twabonye hariya. Danieli afata ijya ngingo yari yemeye kwiza gukurikira byose nta kibazo, yemeye kubyakira. Yabwiye umukuru w'inkone ngo ngaburire utunyabutongo uduhe iminsi 10 yonyene udupimurabe, nibabona dusa nabi nukuri ndavyemeye ariko dupimurabe. Uyu mugabo agira ubwoba bukomeye atariko urashaka umwama zonyice ko yampaye ari we yanjeje kubagabura ngo muse neza, niyabona musa nabi avuga ngo ya nta kibazo dupimurabe tunyabutongo. Katwa tunyabutongo twavuyemo ivyiza Imana ishimwe. Ariko Daniel mu gufata iyo decision yari yemeye ko n'ingaruka zishobora kubaho azozemera, ariko bizamuteye ubwoba. Ubugingo burazimvye. Esteri, murazi inkuru z'umuntu yitwa Esteri mu gitabo cya Esteri. Esteri amaze gushika ibwami abayuda bisanga mu kaga bagiye kwicwa. Moridekayi aramutumako ahantu ari kuri yo muharati, genda mumbwira ngo Esteri nubwo uri ibwami nubwo urya ukaryaba abayuda tugiye gupfa nutaduserukira ngo tuvugire bagiye kutwica. Esteri avuga atari kure cyo kunageze ibwami nibereye neza, abantu barashaka kwiki kwe. Kandi birivuga ngo yarahishe ko ari umuyudakazi, yabinyegeje ntiyabivuga. Ninja kubwira umwami yuko umuyudakazi none nabinyegeje sizopfana n'abandi nkava no kubwa nkava no ku ntebe y'umwamikazi. Ariko Esteri arabwira ngo bwira Moridekayi n'abayuda bari Shushani bose basenga iminsi ngahe 3 batarya batanywa dusenge, hanyuma nanjye nzoje ibwami nje kusaba audience ibwami mvuga iki kibazo. Imana ishimwe. Esteri yemera gushira ubuzima bwe mu kaga, afata decision itari yoroshe, ashira bwe mu kaga kugira ngo atabare ubwoko bw'iwabo, atabare ubwoko bw'Imana. Kandi Imana yabanye nawe sifa kwa Mungu. Gufata ingingo biragusaba kugira ivyo ureka. Bijya ubona amenga ni avantage, umenga ni ibintu vyiza ukeneye, biragusaba kubireka, kwemera kubireka kugira ngo ukize ubugingo. Kandi ifashe decision z'Imana iragushigikira, rishobora kukureka. Oya, rishobora kukurekera gushigikira ibana nawe. Cyane cyane ya n'ingingo ituma uguma mu ruhande rw'Imana. Sifa kwa Mungu. Uwitwa Rusi muraza makuru yiwe. Rusi igihe kigeze cyuko inabuko asubira wa Betelehemu, yarambwiye ati reba bakobwa banje mugume hano, je ndagiye nsubiye iwacu, ndashaje ndakecuye, reka nisubire iwacu mwe mugume hano. Rusi arambwira ngo ntusiga ngaha tujana he? Uracyari umukobwa mutoya, uri mu gihugu cy'iwanyu mu wawe, ushobora kuzoronka uwundi mugabo ukabaho neza. Guma hano jewe atoya sindakureka turajana. Yavuze ijambo nakunze cyane, yaravuze ngo Imana yawe izoba Imana yanje, ubwoko bwanyu uzoba ubwoko bwacu. Aho uzogwa nanje niho nzogwa bahampambe. Sifa kwa Mungu. Rusi afata decision yo gusiga vy'iwabo, gusiga biwabo, abavyeyi, inshuti n'abagenzi, akurikira umukecuru wa kaheze. Ariko umukecuru ari mwiki? Ari mu Imana. Haleluya. Kandi muzi ukuntu vyagenze agezeyo Rusi. Ntimuzi ukuntu vyagenze? Yisanze ari madame wa boss yitwa nde? Boaz. Ariko Imana yacu irakomeye. Haleluya. Mu gihugu c'amahanga kitari iwabo, mu gihugu yatanguye agenda mu mirima y'ingano aho abakozi ba Boaz bariko barasarura, ngo akabagenda inyuma utwo basigaje agenda atora.
wari umuco mu Bisirayeli. Umuntu w'umukire, umuntu afite amafaranga menshi, umuntu atunze ibintu byinshi, iyo baje gusarura umurima hari utwo bagenda basiga tw'abakene batagira icyo barya. Rusi nawe yatanguye ari umukire atagira icyo arya, ariko biza kurangira abaye umugore wande wa boss. Haleluya, kuko yafashe decision yo kuguma kurinde kuri nabukwe. Ariko si nabukwe harya yari yabonye Imana iri muri nabukwe. Sifa kwa Mungu. Ndiko ndabwira ngo rero gufata decision biragusabira icureka, biragusaba ko hari ama avantage uvuga ati ibi nubwo ndabona byaye imbere byiza ndabiretse, ariko mfasha decision yo gukurikira Imana kugira ngo nkize ubugingo. Sifa kwa Mungu. Kandi handi ho ndatera nsoza kugira ngo ufate umwanzuro mwiza. Rero hari igihe bisaba kugisha inama. Icyo tuba dusakoze b'Imana ngaha, ukagisha inama uti mukozi w'Imana, ibi bintu uko mbona binzazaniye ndabyitwaremo gute, ndabifate gute, ibintu bigendamo gute. Kandi bitewe n'impemu y'Imana iri muri bo barakugira inama, ibintu bikagenda neza. Icya kabiri, gisha inama Imana yo mu ijuru. Haleluya. Fata umwanya usenge, ubaze Imana ngo Mana, ibintu ndimo ko mbona bimeze gutya, mfate iyihe ngingo, ndabyitwaremo gute, nkora iki? Fata umwanya usenge, ugisha inama Imana, kandi Imana izokugira inama nziza. Amen. Ntiwirongore. Oya, nukora ibintu uko uvyumva. Oya, nukora ibintu bitewe n'ibyigumaguma byawe kubwira ngo cyane byogenda gutya. Oya, fata umwanya usenge, ugisha inama Imana, kandi Imana izokugirira neza. Muze gusoma Samuel wa 2 cyangwa reka tucishe y'amaso niho ngiye gusoma honyine hama dusenge. Samuel wa 2:5, igitabo cya 2 cya Samuel 5 umurongo wa 17. Some amajambo makeya hanyuma dutere dusenga dusoza. Samuel wa 2:5 umurongo wa 17. Ndi ku ijambo rivuga ngo fata ingingo nziza kandi ubanze usenge, ugisha inama Imana mu gufata iyo ngingo. Samuel wa 2:5-17. Maze Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta nk'umwami w'Abisirayeli, Abafilisitiya bose baraduga baja kumuhiga. Dawidi avyumvise aramanuka aja mu isenga, kandi Abafilisitiya bari baje basagaza kumwonga Refayimu. Maze Dawidi asiguza Uhoraho. Namwe niko handitse, asiguza Uhoraho ati nduge nje gutera Abafilisitiya, urabagabura amaboko yanje. Uhoraho aramwishura ati doga ubatere, kuko ntazobura kugabura Abafilisitiya amaboko yawe. Nuko Dawidi aja ibarayi Perasimu abanesherezayo, aravuga ati Uhoraho yahomvoye abansi banje imbere yanje nkuko amazi ahomvora urugomero, nico catumye yitaho hantu bayari Perasimu. Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo, Dawidi n'ingabo ziwe barabijana. Bukeye Abafilisitiya basubira kuduga ubugira kabiri, basagaza kumwonga Refayimu nyene. Maze Dawidi asiguza Uhoraho. Ibicura kangahe? Ya kabiri. Dawidi asiguza Uhoraho aramwishura ati ntuduge ngo mubisanganize, ariko ugende inkerera mucamo, mubaturuke inyuma hari abana n'ibiti byitwa imibaka. Maze niwumva imirindi y'ingabo ihindira hejuru kuri iyo mibaka, uce uhaguruka vuba, uko je Uhoraho nzoba nkwitangiye imbere gutera izo ngabo za Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nkuko Uhoraho yamubariye, akinagiza Abafilisitiya uhereye igeba ugashitsa igerezi. Imana nishimwe. Dawidi amaze kwimikishwa amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli, ahari ku nshuro nk'iya gatatu, kuko ubwa mbere imikishwe amavuta akiri mu ntama, akiri umwana mutoya, ntiyaciye abo umwami. Ubwa kabiri imikishwe amavuta ngo abe umwami w'ubwoko bwa Yuda bwonyene. Iyo nshuro ya gatatu bamaze kuja hamwe bose, Sawuli amaze gupfa, Dawidi abaye umwami wa Isirayeli yose, barahaguruka baja kumugwanya Abafilisitiya. Bibiliya yatubwiye ngo arapfukama bazima ati Mana ngiye ninde barwanye urama intsinzi. Imana aramubwira ngo genda barwanye urabatsinda. Haleluya. Ntiyapfuye gufata decision ngo ndagiye, afise ingabo, afise abantu bazi kugwana. Kandi Dawidi yaragwanye intambara nyinshi, afise experience. Ntimuzi ko yanyesheje Goliyati?
hariya mu gice c'17 Samuel wa mbere yafite experience mu kurwana intambara yarabimenyereye ariko ntiyapfuye kugenda yarapfukamye agisha inama Imana abazima ati Imana ngende ndabatenda uramakubanisha Imana kugenda bagwanye ndabaguhaye haleluya agiye abanesha ariko bwa kabiri baragaruka nabwo ngasora pfukama arasenga ntiyavuze ngo ejo bundi Imana yampaye kunesha n'ubundi abanesha oya yarongeye afata umwanya arasenga abazimana bene data intambara warwanye ejo ntuzitanye n'izo uyu munsi birasabwa kuja ku mavuga asenga kabazimana amen kugira ngo tuzigame iby'ubu bugingo gisha inama Imana bazimana kugira inama ufata ingingo nziza sifa kwa Mungu reka ndangize ndababwira ngo hari abantu batatu Imana yantumye ko hano mu cibitoke muri aya majambo batatu nibo ngiye kubwira hanyuma ruce dusenga Imana umuntu wa mbere n'umuntu agambiriye gufata ingingo mbi yicayemo ngaha ntawenzi ariko ngaha harimwo amaze iminsi arwana ashaka gufata ingingo itariyo Imana yambwiye ngo stop hagarara kandi ngo nukomeza uzopfa aya majambo yumva nk'amajambo y'ubuhanuzi hagati muri mwebwe umuntu wamwe ndi kuvugana nawe n'umuntu amaze iminsi yagambiriye gufata ingingo itariyo umutima yumva umukubita ariko arikagwana kugira ngo afate iyo ngingo Imana yambwiye ngo hagarika stop siyijanye nawe hagarika n'ugenda abonye n'uzopfa kandi handa karavye abo twabanye baranze jewe sininda kugira gutya mu guhanura sininda kuja mu ndimi ngo papa boya no handi ko ndahanura umuntu yarafashe decision itariyo yaragambira kwisha mu bintu bitarivyo Imana yamwe ngo hagarara stop nukomeza ubugingo buzopfa n'umubiri uzopfa kandi sijanye nawe garuka ku Mana amen wari umuntu wa mbere umuntu wa kabiri n'umuntu amaze iminsi aragwana no gufata decision Imana yambwiye ngo nijye ndabigubwiye injira muri ibyo bintu ukora ibyo bintu nije nturiko ariko aragwana no kutavyemera kuko abona umenga sivyo ashaka Imana yambwiye ngo niyikurungitse genda yemera ugendane nayo kandi zo kugirira neza uyu ni wa kabiri kandi ngiye guca mpamagara kandi tubasengere uwa kabiri n'uyu Imana ikire kubwira ngo genda nije ndagutumye injira nije ndakwinjije aho hantu ariko uriko urarwana navyo uriko uravyanga hari ibyo witwaje ngo je ngo ndabona ngo shingiye kuri ibi na biri oya yambwiye ngo gendere kumwe nawe amen kandi uyemerera uzobona umugisha uwa gatatu ngiye kurangirizaho ni umuntu ari mu ngaruka z'imyanzuro mibi yafashe bitewe n'ingingo mbi wafashe hari ingaruka wisanzemwo Imana yamwe guhaye amahirwe ya kabiri yigarukire izokugirira neza umuntu ari mu ngaruka mbi zatewe n'amadecision yafashe mabi Imana yambwiye wiguhaye amahirwe ya kabiri nuyemera ugaca bugufi ukiyana izokugira neza kandi izojana nawe twunambe dusenga Imana nabo bantu batatu ngiye gusengera niba wumvisemo ni kare wakoze Imana gusengera ndangira wewe ufise ibintu warugiye kugwamwo Imana yambwiye ngo stop hagarara ingingo ufashe siro kandi Imana imaze iminsi bikubwira kugwana navyo udashaka kuvyemera garukira Imana uwa kabiri nuwe Imana imaze iminsi iganiriza ibwira ngo genda ndi kumwe nawe ariko agatinya ntavyemere Imana yambwiye ngo yemerere ca bugufi igendane nawe uwa gatatu nuwisanze mu ngaruka mbi bitewe n'amadecision mabi yafashe Imana iguhaye amahirwe ya kabiri ngwino yegere ngwino yisange kandi izokugirira neza Imana ibaho umugisha nawe ngwino Yesu akugirire neza ngwino Yesu akugirire neza haleluya mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe nitabye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye ndaziko mfise ibyaha byinshi mu mutima yose ndabikuzaniye binkureko nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye
reka duhe kaze pasiteri wacu hano asengere bene data bakira ku ijambo ry'Imana. Ikaze pasiteri. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ingene wamutsindurwa no kuburira abantu bawe, kandi ijambo ryawe mwami niryo riturongora nkuko ya nkoni Mose yari afise arongora abisirayeli, niko ijambo ryawe riturongora muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru kugeza tujabutse. Turagushimiye amajambo yawe twumvise Mana, watumye umukozi wawe ko umuntu akwiye gufata ingingo nziza mu buzima bwiwe, agafata ingingo nk'uko Daniyeli yafashe ingingo mu mutima wiwe yo kutihumanya mwami, kandi waramugiriye neza. N'abandi bose twumvise bagiye bafata ingingo nziza kugira ngo baziga mu bugingo. Mana nushimwe. None rero ijambo ryawe riramaze kuvugwa, kandi turumvise ko uri kurabwira abantu bari kubafata ingingo zitari izingingo mbi ngo bihane mwami, babireke bahindukire, bareke ibyumviro byabo bibi, ngo bagaruke ku Mana yacu, kuko ari Imana ikunda guharira. Mu izina rya Yesu turabasengeye Mana, aba bantu mwami bagarutse kuri wewe, bagarutse bihana, basambuye imigabo y'umwanzi Satani mu bugingo bwabo. Aba bantu bari kumanga, ukaba uyu munsi ubarokoye mwami, nubishimigwe, nubagirire imbabazi. Turabasengeye Mana, imbabazi zawe zongeze batwikire. Urakoze ku bwa mpwemu yera, mpwemu yera avuga mu ijambo ryawe, kandi mpwemu yera avugira mu mitima y'abantu, umuntu akumva ko mpwemu yera amuhindukije. Kandi mwami, umuntu yemeye akihana, ijambo ryawe rivuga ngo nimwemera mukihana muzorya ibyiza byo mu gihugu. Turagushimiye kubagiriye imbabazi Mana, imbabazi zawe zibatwikire, imbabazi zawe zibabonekeko. Haleluya. N'abari baragize ingaruka mbi z'ibyo bakoze, z'ingingo mbi bafashe, turumvise ko bagirirwa imbabazi. Ubakure ko umuvumo, ubakure ko ubuhumane bwose mu izina rya Yesu Kristo. Bababarigwe kandi bezwe, bahumanurwe. Urakoze Mana, urakoze ko uri Imana y'imbabazi. Rwa rukundo rwawe rw'igitangaza rwongere gutwikira aba bantu, wongere kubaraba ijisho ryiza. Urakoze ko wabariye Mana, n'umuntu wese aje yiyeza yihana ibyaha bitanije, amaraso ya Yesu nabahumanure. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.